Uyu n'umunsi twaramutse duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe. Nk'uko mubizi, uyu ukaba ari umunsi watangujwe mu 1972. Twebwe mu Burundi tukaba twinjiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara no gukinga ibiza mu 2009. Nico gituma rero uyu munsi twawizihije kugira dukoranye abantu bose, abanyagihugu dukoranye, abantu bose dukorana, abo twitariye partenaire, dukoranye abahinga mu by'ubushakashatsi ku bijanye n'ibiza n'isibe, dukoranye eka n'abandi barongozi n'abadufasha n'abandi bose bashoboka kugira tubashe kuizihiza. Muri uko kuizihiza rero kabara akaryo twebwe turonse abajejwe iki gisata cyo gukinga ibiza n'isibe kugira twongere twigishanye kandi dusigure neza ibijanye no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe, eka mbere no kurondera inyishu, kuzironderera hamwe mu gihe byashitse. Nukuvuga rero mu bikorwa twakoze twebwe nk'abajejwe iki gisata, muri uyu mwaka twarakoze bitari biki bijanye no gukinga eka no gutanga inyishu kubiza biba byashitse. Nko mu gukinga harashizweho icyitwa cartographie multirisque. Ubu iyo cartographie multirisque ni carte umuntu wese ashobora kuraba akabona ahantu hose hari amangenge y'ibiza, akabyirabira, akamenya ukuntu bimeze, hama akamenya ukuntu yikingira. Iyo carte multirisque irahari. Ubu twaba twavuganye yuko muri iyi nama tugiye mbere kuyigisha kugira abantu bose bamenye ko ihari kandi bamenye n'ibirimwo kandi bamenye n'ukuntu bashobora kuza barayikoresha. Mu byo twakoze rero ni byinshi cyane, ni byinshi, mugabo muri byo nuvugamo nka biki, kuko muri uyu mwaka twarashoboye gutanga amazi. Mu butabazi twakoze twaratanze amazi mu makaritiye. Murazi ko muri no minsi hari amakaritiye menshi usanga adafise amazi. Twaragiye turatanga amazi ahantu hatari hake. Eka twarashoboye no gufasha mu gikorwa cyo gutwara abantu bari bashikiwe n'ingorane zibiza n'isibe mu Gatumba. Twarashoboye kubakurayo tubajana imubimbi, mu nyuma turabakura imubimbi tubatwara Igateri muri Buganda hariya mu Cibitoki. Icyo ni igikorwa gikomeye twakoze. N'ibindi bikorwa rero byinshi bitari bike twagiye turakora, nko mu gutabara mu gihe habaye imiriro yadukije hatari hake, eka n'ibindi byinshi twagiye turakora. Ngira tuzogenda turabivugana mu nyigisho, tuzogenda turahanahana n'ibyigwa, tuzogenda turakorana nabo dukorana, nabo dufashanya. Ku bijanye n'ingorane duhura nazo, ingorane ntizobura, zirahari kandi zitari nkeyi, kuko nko ku bijanye n'ibikoresho turakenera ibikoresho cyane, na cyane ko mu bikorwa dukora hariho ibisaba ibikoresho by'ubuhinga. Nk'akarero notanga nko mu kuzimya amazu aba yadutsemwo n'umuriro, kugira umuntu ashoboye kuzimya nk'inzu yahiye nko muri etage, inzu igeretse, ni ibintu bisaba amakamyo anti-incendie, bijya biduga bizimya bya kizimyamwoto bifise ingazi ishika hejuru kugira dushobore kuzimya no mu ma etage. Mugabo nk'izo kamyo anti-incendie zifise ingazi gushika ubu ntiturazironka, mugabo turizeye yuko tuzozironka kuko twarabisavye kandi biri mu byo tuguma dusaba. Hari n'ibindi bikoresho dukenera cyane, nk'ibikoresho bijanye amakamyo citerne. Turafise kamyo citerne zijya z'amazi nk'iyo tugiye gutanga amazi ahantu
badafise amazi mu makaritiye n'ahandi, bisaba yuko tugira amakamyo citerne, bijya bikamyo binini bitwara amazi, usanga dufise zikeyi cyane, bigaca bitugora kugira tubashe gutanga amazi ahantu hose bayakeneye. Izindi ngorane dukunda guhura nazo zijanye n'ibikoresho, ni ibikoresho ahanini bijanye n'ibi by'ibiza, bijanye n'ubuhinga bwa none, na cyane cyane ibi bijanye byo mu mahinguriro, turakenera ibikoresho bijanye n'ibiza bishobora kwaduka mu mahinguriro, kuko hariho nk'ibiza bijanye byo bita les produits chimiques, les produits biologiques, ibi by'indwara zaduka, n'ibi bijanye n'amaproduits nucléaires, byose birashoboka nk'ahantu bimba ubutare, eka n'ayandi maproduits radiologiques. Ibyo byose turakenera ibikoresho bijanye no guhangana n'ingorane zishobora gushikira bene gihugu mu gihe bahuye n'ibiza bijanye n'ibyo bintu, nk'ahantu bimba ubutare duteza hari igihe abahura n'ibihomoka. Aho rero turatabazwa cyane kugira tuje kubakurayo, nk'abantu imisozi yaguweko, baradutabaza kugira tugende kubakurayo, abashoboye gukira bagakira, abakomeretse nabo canke abitavye Imana tugashobora kubakurayo. Mugabo akenshi turahura n'ingorane zo kutagira ibikoresho bikwiye, nk'ibikoresho bijya bita ibipere chargeuse, canke bijya bikamyo bindi by'ibiduga do geni, bikoreshwa cyane muri geni mu buhinga bwo gukura nk'ibivu canke ibindi bintu by'ibihomoka biba biri ku bantu, bisaba ibikoresho bikomakomeye. Barabisabye kandi turizeye yuko buke tuzogenda turabironka buke gushika tubironke, ko turabona ko iki kibazo cy'ibikoresho ku gisata cy'iwacu leta yagifashe nka nkama, iragifise ko mwitwarariko, turizeye ko bizobonekana, kuko ubu ibintu by'ibiza n'isibe murazi ko ari ibintu biri mu mwitwarariko w'isi yose, eka n'abantu bose barifise ko mwitwarariko. Turizeye rero ko ibikoresho tuzobironka. Kubijanye n'ubuhinga nabyo turafise abanyeshuri bariko bariga mu Burusiya, bari mu guheza. Turafise n'abandi banyeshuri bashoboye kwiga ngaha nyene ibintu bijanye no kuzimya, n'abandi benshi bigishwa n'amasosiyete dukorana nka za Brarudi, za Regideso n'abandi. Turafise abakozi bagenda bariga, n'abandi bigishwa na Croix Rouge. Ibyo kwiga turabikora cyane, natwe turigisha kandi tukongera tukigishanya n'aba partenaires dusanzwe dukorana.